nta kintu umuntu afise. Joseline yavuye i Burundi yimukira mu Rwanda. Mu Rwanda niho yavuye ahita yerekeza muri Amerika. Yisanze hano akaba yisanze mu buzima bwo mu muhanda. Hazoce yigendera ati none ababi wacu siko bimeze, bagenda ahantu kubera ko bumvise haratunze conyene. Ati kumbure benshi barahunga bava ngahi wacu bagiye kurondera aho vyoroshe, atariko bagenzi bijya nta hamwe vyoroshe. Yabaye muri Canada imyaka myinshi, aravaragaruka ubaba ngaha n'umuryango wiwe, kandi kararangura imigambi ngaha mu Burundi. Avuga ati rero ati ntaho na hamwe vyoroshe, taho vyoroshe aho twese isi yose twoca duhererayo. Iki nico ngo nagomba kubashikiriza, sinzi ko nk'abari muri Afrika bo babibaza ko hari abantu bagore hariya. Nk'ubu utabonye nk'inshuti yawe ari hariya kumure ntuheruka no kumutora kuri telefone, ucubwiye ati ngo yarankufite donke yarambrotse kugira ngo sinzi uzi ndamubwira ngo musundukira $100 kombe nawe sanga shari igorewe. Bagenzi reka ndabaramutse ndabifurize kugira amahoro, amagara meza n'amafaranga. Ndabayikaze cyane kuri no chaîne ya Umurundikazi. Bagenzi burya nta na hamwe umuntu atohiririrwa kandi nkuko atanahamwe atogorerwa. Twebwe muri Afrika turagurisha kenshi byacu kugira turenge umugabane, donc nako imbibe z'igihugu cacu binashobotse turenge imbibe z'umugabane wa Afrika tuje hakurya. Ndavuga hanini ibihugu usanga ari indoto za kuri benshi, n'umugabane wa Europe, wa Amerika, hanini ngaho n'umugabane wa Oceania cyane ndavuga muri Australia. Ariko bagenzi nkuko mvuze ati burya nta hamwe utogirira amahirwe, nkuko atanahamwe utogirira umubabaro. Leta zunze ubumwe za Amerika inyuma yuko ziherutse kugarira benshi kujayo, barayibonye. Nagiye nkora n'ibiganiro mbere byinshi n'abantu bariyo, abandi bari yagamije kujayo bakatubwira uko biyumvira, donc byarababaje benshi. Iyo n'ingingo ya Trump, kumbure umunsi atazoba gitwara birashobora guhinduka za politiki bero bihinduka. Ariko rero hari umurundikazi ababariye muri Leta zunze ubumwe za Amerika, ari byo ngaha twagomba kubereka. Uko tuvuga duti burya nta na hamwe utogyohererwa nkuko atanahamwe utobabarira, nta na hamwe utobaho neza, nta na hamwe kandi utobana nabaho nabi. Yego simvuze ko amahirwe hose angana, hari amayaharano, hari amahirwe mato, hari n'ahari amahirwe menshi. Ariko twebwe ngaha muri Afrika abantu bakunze kurewa mu ibarabara, la majorité usanga ari abana, kubera ko kumbure agateka k'abana ni kubahirizwa nkuko bimeze Buraya. Hariya nta bana baje mu ibarabara, aba homeless tujuru bamusanga n'abantu bakuze. Rero ujo gusanga umuntu atagira ni birato cyangwa yebo atagira hajyama adafise haki ku musaya, impuzu zamuhereye ko yewe nukoga atacoga kuko amazi ntupfa aho yadusanze muri bino bihe bya neige, mu gihe c'ubukanye n'ubukonje bwinshi. Ucumva ko umuntu bigenda gute? Ndayisaba Joseline, amakuru yawe ni mabi kubera iki? Amakuru aje twaje hano muri Amerika tuzi ko tuje gushakisha ubuzima, ariko ubuzima ntago ari bwiza. Ubuzima ntago ari bwiza. Tubwira uko byagenze. Yaganda kandi mfise kuryama hanze, imbeho no kubwirirwa mu nakaburara, nta kintu umuntu afise. Joseline yavuye i Burundi yimukira mu Rwanda. Mu Rwanda niho yavuye ahita yerekeza muri Amerika. Yisanze hano akaba yisanze mu buzima bwo mu muhanda. Ubuzima bwo kuba hano hanze bumaze kundambira. Abantu bashobora kubona nyine uri hanze bakavuga ngo wenda uri umubyeyi wananiranye. Mu by'ukuri ntabwo yananiranye, ni umubyeyi wabyaye, ariko ubu ngubu ntabwo ari kumwe n'abana. Komeza ubabwira. None ugiye kuvuga ngo naje hano muri shelter. Ihangane, murabona ko ntago ashobora kuvuga, ahita arira kubera ubuzima buramugoye pe. Hano niho namusanze. Urara hano ku muhanda? No hari muri shelter, turyamamo hari muri shelter, ubishatse uryamamo, ariko badusora za kumijijoro. Za kumijijoro ukajya kuryama hanze mu gasozi. Ubu ngubu abo yasize muri Afrika birirwa bamuhamagara bamubaza ngo
kubikoherereza ariko ntibazi ko mu by'ukuri arara ku muhanda ubu byibura ahantu nabaga muri Afurika amasambu yose barayibye nta kintu mfise nta n'ikintu na kimwe mfise nta n'umwana nasize umwana w'umuhungu gusa ubu ndabizi yari nawe yishakishiriza ubuzima bwe sinzi ukuntu abayeho Persagise gateka batazira gasapu c'était 2024 yarigeze gukora video yari ngwenda berekeye ngo ngwini ya etazi buri wese ashaka arota gushikamo donc yagiye arafilima murabona hajya barasukuna imitekerereze yabiri hejuru cyane uri kurafilima avec telefone yawe nta muntu umwe akubuza ura film ugenda tuwe mu miji henshi bashaka guhagarika murabizi bari bujumbura murabizi so gasape yerekana ati mu ndabire bano bantu badafise aho bajyama batonze kwibana abantu donc umunsi yarazindutse buzuye gutyo hariho aya ma station donc aho parking imiduga niki bashaka guca bagenda kurara mu bigari ya monshe mu bindi bimodoka hano kuri station nyene ariko bagenzi kujya bavuga ngo time is money abanyamerika barazinduka cyane saa 10 baba bashitse kuvyura vaho genda tubise twikorera akazi nivyo umutamakazi avuga wewe uri muri Afrika hari ikintu kimwe ukwiye kwiga kuri no video imbere yo kumugwiza tunga Simbale Jean Baptiste Simbale yitaba Imana nakoze documentaire yiwe reka ndayibashira ngaha muri commentaire muraza kuyumviriza ni nk'agatabo namwanditse ko kuri parcours yiwe donc du côté entrepreneurial yigeze kumbwira yo donc akiriho kabisa ubu yaramaze kwitaba Imana mwaka wezi niyo yitavye Imana rero yaravuze ngo umwana ndakubwire ngo bazungu ngo baza ino iwacu bafise kamakuru menshi kandi bakaza bakurikiye biwabo ariko abiwacu bo biyo biyumvire kuja hanze rimwe nta makuru aba akwiye bafise yahajyano bagiye hari n'ugenda atazi acagiye gukora ariko ati nta muzungu ava hari yazengo ngaho iwacu atazi cyagiye gukora n'umwanya ahubwo cyo kintu gishobora kumara ashobora kuba yashaka kumara ubuzima bwiwe bwose ngaho cyangwa ashobora kuba kandi ari kiringo runaka ashaka kuhakorera hazoce yigendera ati none ababi wacu siko bimeze bagenda ahantu kubera ko bumvise haratunze cyonyene iyo gutunga umoja n'umutipe yitwa Ntunzwe n'Imana Auguste cyangwa Ntunzwe n'Imana Auguste n'umunyengozi ndamaze gukora ibiganiro byinshi no kuri ishene nyene muze kuraba ama video abiri aheruka niho twako turakorana turi mu rugendo ni vlog niba bavuze ati rero burya ati kumbure benshi barahunga bava ngaho iwacu bagiye kurondera aho byoroshe atariko bagenzi burya nta hamwe byoroshe yabaye muri Canada imyaka myinshi aravaragaruka ubaba ngaha n'umuryango wiwe kandi kararangura imigambi ngaha mu Burundi avuga ati rero ati nta hamwe byoroshe taho byoroshe aho twese isi yose tukoca duhererayo amahirwe ntangana mugabo nta hamwe byoroshe ahubwo rero ikintu canyacu ni iki amahirwe araremwa nima amahirwe rero aremwa hafi yahuri yareme hari benshi bavuye ngaha bagurishije utwabo kugira ngo baronke amatike bagende kandi byarakunze barashitseyo mugasanga ya mahirwe bari bazi ko bagiye kurondera nayo barose eske barabicira ko agaca abandi umuco rero sinzi ko ari w'ikigamba sinzi ko ari umuco w'ikirundi utari mwiza wo kubona ibintu bikubabaje hakubishira habona kugira ngo abandi ntibazotsitare kuri igihe ubuyobo batsitayeko ahubwo ugacutambuka ukihorera kugira hazi n'abandi benshi bose batsitare bagenze ko no gupfa nk'intama abasokuru bacu kandi baravuga bati ya ikinyoni kigiye kitavuze bacita icana bagenzi ama experience mu mufite bamuyasangiza abandi hama kandi mwige no gutabarana ko nk'uyu Umurundikazi ariko aragorerwa ngaha muri Etazini hari abandi benshi bogira ukundi bomugira so iki ni cyo ngo nagomba kubashikiriza sinzi ko nk'abari muri Afrika bo babibaza ko hari abantu bagorerwa hariya nk'ubu utabonye nk'inshuti yawe ari hariya kumure ntuheruka no kumutora kuri telefone
ucubwiye ngo yarankufite donke yarambrotse kugira ngo sinzi uzi ndamubwira ngo sindukira gasandora ko mina gusanga shari igorewe naho gasanga ari igorewe naho gasanga ntiyishoboye ivyo biramugoye none aze guhangayika kubera wewe cyangwa abanze guhangayika kubera we yega na Jezi yavuze ngo banza mugene mwikunde mbere ko muja gukunda abandi kandi ngo uzokunde mugenzi wawe nk'ukugiriye nkuko wewe wikunda donc muga kwikunda biza imbere ukwitaho biza imbere none urashaka umuntu aze kwitaho nawe bikigora so simvuze ko abaje batagira amahirwe hariyo n'abariko barubaka ibintu binini ngahi Burundi bari hariyo n'abavyubatse ukumbure ibyose birabaho kuvuga ngo ahantu hose hari abantu bose aha wowe ugorewe hariyo n'abandi bahiririwe none bariko baratuga i Burundi bahari Keshe nanyo urakunda kubimbwira ati none ngaho mdishanye mawe kuko nanye n'abantu benshi we ni uva mu Burundi ukagenda sindabona ko birakenewe urege mu Burundi harakenyera nta n'igitoro gihari ndabibona ariko hariho n'abandi bariko barahatera intambwe none nije kijuju ku buryo bivyo bitokunda so nuko reka ndabashimire ndabibutsa kandi ko ino chaîne tugamije kwempoweringa our minds tukangura ubwonko twibaze hanini ku iterambere tugerageze kurondera imibereho myiza donc spirituellement stable mentalement stable no ku mufuko abe stable donc financièrement stable ivyo nivyo tugamije bitatu impamvu duba dukora ibiganiro nta kindi ariko kandi tukibutse yuko isheni ibice bishika 37 gusa nibo bonyene mubazi kumuyikurikirana biyabonesheje kibazi ibice 63 ni bari yabonesha habuze iki mugenzi yaboneshe nawe ube umwe mu muryango w'abahora bakurikirana bino vyigwa dore dusangizanya ama opportunité gukeburana muri byinshi nuko naho butaha bye bye Electromeka ingura mamoto mu Burundi Mama Victoire igitangaza mu Burundi igitangaza nyabaki waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka ruhingura moto zidakoresha igitoro zitwa Muravyo aha mu Burundi nyene yo sinabivuze mu gahari nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu moto Muravyo irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kwishira kuri charge ikiza moto Muravyo nta sheni ifise nta vy'amavuta ntikorerwa na vidange muri make hacikugoza kugira bakwereke yuko zikomeye uguze moto Muravyo Electromeka iguha garanti y'umwaka wose iyigukorera ku buntu erega hewe za moto zirakomeye mviriza kabijya ka Electromeka irahingura n'amamoto afise porte bagage ku buryo moto imwe ishobora kunguruza ibira 500 Electromeka irafise na garage ikora moto z'ubwoko bwose none Electromeka ikorera he bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi na komande zibera mu Burundi mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro cyiza cyane bazita Muravyo Electromeka izo yarasohoye n'imodokari Electromeka irakora ku bwinshi na tujya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga Electromeka muhisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market bakure kuri 69 144 843 Electromeka urashoboye pe